Mwaramutse, kimwe mu bintu bikunze gubangamira abantu bari hanze novuga n'abazungu n'abavukino baragifise n'ikintu bita ideni. Kubera iki ino iyo ukeneye kugura ikintu udafise amafaranga barakiguha. Look at this. Urabona mu Burundi. Hello. You are on TV. You are on live TV. That one is the angry one. Are they twins? You talk too much, Charlie. Come on. Hey, you scary dude. Hey, easy. Okay. All right, it's all good. All good, dude. All good. Okay, so amadeni. Kubera iki nko mu Burundi ufise ideni, ufise udafite amafaranga nta kintu ugura kenshi na kenshi, naho nyine ideni yatanguye kujamo canke rahabudeni duto mu mihana. Mugabo ino usanga ivyo bizu binini ubona hariya abara amadeni, hanyuma umuduga ikabideni. Abantu baragura n'ama furniture, ibintu byo mu nzu, ibikoresho, je ne sais pas, intebe, amameza ku madeni za televiziyo. Oops, hano hari umuyaga mwinshi. Bon, ico gihe usanga abantu benshi babayeho ku ideni. Boreka mpinduke hano mu biti niho hatagira umuyaga mwinshi. Donc usanga abantu babayeho mu madeni, ku buryo ikintu ca mbere ifaranga rije, inzu bagatwara 1000, imodoka bagatwara 500, ugashirako insurance canke assurance yandi majana ngahe, ugashirako ni mufisi yindi ico nyene ivyo bindi bita haya purchase, waguze nk'intebe n'ibiki bagatwara. Wewe usanga ata amafaranga usigaranye à la fin ukwezi guheze. Ariko ikibabaje usivye kumbure inzu mu maka amwe, ivyo bintu byose waguze bitera bita valeur, bita value, bitera bitituka. Uguze imodoka no munsi ukayigura 80,000, ejo littéralement azoba ari nk'ibihumbi sepa 60. Donc ushobora gutakaza 20 ku munsi umwe ku modoka. Ni ikintu kiba depreciated cyane, ayo mafaranga musanzwe buri kwa yonona. Ikindi ukuriha interest rates ubu zaraduze, usanga na cyane ukuye ku mortgage, ukuye ku nzu, izindi interest rates usanga ari kurenga 10%. Ugaca usanga bugingo uzoheza kwishura iyo modoka uzoba wishuye imodoka zibiri nka ya yindi nyene, kandi iyo modoka ariko ratwara izoba igeze kuramplasa. No kuvuga uca wama mu ideni novuga perpetuelle. Jera uko nabibonye nuko ibikoresho byo mu nzu ndabihereye ko nta muntu umwe akeneye kuja mu ideni ku bikoresho byo mu nzu hanze. Kubera iki urashobora kugenda ahantu bari kugurisha second hand ya occasion, kumbura ukaraba ahantu hifashe neza udahitana imbaraga sasuye ko nta nizo nibazo zaze hari canke inda, ukagura ico kintu hanyuma ukakigura make yi cash, gutyo ukabusevinze ko ata interest uriha. Jembe hageze igihe niza kwimukira mu nzu, ibintu byinshi byose nabigura munsi y'amajana 200. Nabuze ico gihe nabifashe nka decision, ndi jewe nta kintu nzogura kengeje amajana 200. Nuvo naragerageje byose ikintu naguze kengeje amajana 200 n'amasafuriya yo guteka. Mugabo amasafuriya nayo nagiye ndondera quality nziza, kubera rimwe hagiye quality kamwe bikenewe, kandi gutekesha amasafuriya second hand kumbure ntibiri hygienique. Ndagenda yagura amashashi, ariko amasafuriya naguze nk'amajana 4 n'ubu ndacyayakoresha kandi hazi imyaka irenga 8. Urumva imyaka irenga 8 ndacyayakoresha kandi ndacyasa neza, azuma n'indi myaka 8. Ico gihe okay, amafaranga sinumva ngo narayataye. Mugabe ibindi nagugura bike ibiciriritse vya makeyi, kandi vyaramfashije kubera nansi kwirwa ndaja mu madeni. Ucugira insurance ntoyi, kubera uzi ko ibintu byo mu nzu bipfuye byose nashe ndabiramplaza ku munsi umwe n'amadolari 3,000. Ico gihe nta ico biba bigutwaye. Hanyuma kandi ntuburi kurarira ibanke ayo ma interest, amafaranga acu yakoresha ibindi bintu. Imodoka même chose, ego n'ibintu benshi bakonsidera ibintu vya safety. Imodoka shaje kesha usanga tiri safe canke zagufirako, ariko naho biruko ufise ibihumbi dufate 8
gushika kuri 10 urashobora kwanza bitanu gushika kuri 10 urashobora kuronka imodoka igenda kandi azogutera trouble nyinshi uguze imodoka wayivetinze ukarondera umumekanisi akagenda akayiraba ico gihe biragufasha jewe ntangwe kugura imodoka izimvye muri imyaka kubera mvuga nti ndisaziye n'ubundi ntayo nzojana mu kuzimu mbwa nkiriko ndisumamo nirondera narageze nkagura imodoka cash ya makeyi nkayigendesha kugeza ihagaze imodoka ya mbere kwanza nayiguze 1500 ndayigendesha imyaka 5 ngira ngo urumva ko iyo myaka aho vyatacu nahomvye dore imodoka cyo kugura makeyi ukagura cash ugasavinga interest ico gihe na insurance bantoye kubara insurance kenshi na kenshi baraba replacement value iyo ipfuye ayo bazoguha kenshi na kenshi nk'imodoka nk'iyo ushatse urihoza utipfuye nzo ndayita mu kinogo nta ngorane nzo ndayigurisha uko iri bamamaje na 2 nife guhombesha wayiguze 1500 hanyuma ugacurondera gusa cyo bita third party insurance aho bikunda no kuvuga assurance gusa y'ukuriha ikintu wononye dufashe kugonza undi muntu umuntu gise grave kugonza indi modoka cyangwa kugonza igihome bakakurihisha cyo third party donc kariha yo kuriha aho kintu wankirije mugabo we imodoka yawe ntayo baguha gace bahita by the way guys kirabujijwe kunywa biya ahantu hamwe alcool mu ma place publique menshi ngiyi ni park kirazira kunyura inzoga. Alright, donc nico nashaka kuvuga wirinde ideni kabisa. Bozo kumviza Dave Ramsey ni umunyamerika akora financial advice. Bon, sinoja kure mvuge kujya kwibavuga ngo n'inzu yigure cash, inzu kugura cash je naza ko tari reasonable, naza ko tari realistic. Hano ni sawa sho kubona ibintu vyakora. It's not realistic. Donc imodoka je peux excuser ça. Washaka kugura imodoka birashoboka mbwa inzu ntabwo ari realistic n'ivyo washaka kugura inzu muri cash ntivyoroshe nta inzu nyinshi zigeze mu miliyoni cyangwa inusu yawo ntishobora kwegeranya cash nkayo ntivyoroshe. Voilà, nishobora kuvuga kuri deni kabisa wirinde imbere yo gufata ideni banzo haro nk'inshuro z'intandatu nko gukora imisi mikuru ho never ever ntugiwe ufata ideni ryo gukora umunsi mukuru. Hari abantu mu bundi bakora muri yaje gufata ideni never. Bijya bintu n'amakosa y'abarundi n'amakosa y'abatwego abantu tukiri nyuma y'amajyambere. Abantu benshi mariage itashoboye arayireka littéralement kubera ki mariage burya hariho ni mariage irimwo ibice bibiri kujya bayibona no mu Burundi kera baje kwa patiri hanyuma bakaja kwanza ibice bitatu baraja kwa patiri cyangwa kwa musanteri sinzi wabanza ngo mugahabanza musanteri hanyuma baje kwa patiri hanyuma kaja kwa kunywa inzoga kujya reception. Umva n'ibintu bitatu vyose novuga bigutwara amafaranga au moyen de déplacement kumbure patiri n'amafaranga yishuza hanyuma kwa musanteri yari ino bakora obligatoire ino kugira mariage bayeme nuko kama yage kwandikisha. So uchuka kia kintu kiri obligatoire cyo kwa musanteri hanyuma ico kindi kitari obligatoire ukacihoza kugeza uronse amafaranga. Abantu bahora bakora mariage officiel nk'ubu bakazokora ama ceremony inyuma y'imyaka habakora mariage officiel ivyo amasemuni akavyihoza nobody dies nta muntu nk'ubu nta muntu umaze kuvyara n'abana batandatu nta muntu amenya ko mariage yawe yari officiel cyangwa yari unofficiel cyangwa ibintu nk'ivyo. Ni bumwe na madame bamubizi mwenyene cyangwa amafoto mboneka ku ruhome mugabo ntikibuza kandi ko nta kintu kimwe kirasira ko ubuzima bwanyu buzokoroha cyangwa buzoguma ukurikije uko mwakoze mariage. Ubundi umuntu ari gukora ama video hariya donc don't waste your money ntimubona amafaranga na cyane cyane ntufate ideni muri ko gukora mariage iri iteye igomwe. Voilà, nico nshaka kubabwira. Ikindi kintu kumva je natamo amafaranga n'ama birthdays mbona nk'abashinwa waje ngaba bakazana famille bakicara aha urabona hari udutebe tungahe bagashira ibyo kurya hajya
hari izindi ntebe hariya, aha hasi kuri gazo ushobora kuhasasa agatapi bakagaragaza, abana bakaja gukina hariya, hariho playground, abandi bagatera umupira ngaha, imodoka baziparitse aha, c'est fini. Bakaba ari birthday party, ico gihe umwe wese azana view yiwe, nta bintu byo kuriga ngo muriko murasuma mugura amakeke, keke mama arayibekinga cyangwa mugura keke y'amadolari, c'est pas 20 ku isoko, mukaza mukakora birthday. Ariko abantu usanga ariko ibintu fancy, ngo twagiye hariya, usanga kubata amafaranga y'ubusa bari konona, kandi amafaranga hazogira igihe uzoyarondera, na cyane cyane utanga gusaza. Ico kintu nico ndiko ndabwira ko muza muri iyo bara. Voilà, nico nshaka kuvuga, tuzosubira. Bye bye.